abantu mu butungane barangana, ariko iyo ubutungane bubuze haba habaye ubusumbasumbane mu bantu. Aho ubutungane rero bubuze, aho hantu haba hacecekeshejwe ijwi ry'Imana. Umupfasoni mubona kuri no sanamu yitwa Nkurikiye Consolate, avuka mu ntara ya Kayanza. Kino gihe apfungiwe mu mpimba y'Ingozi canke mwibohero ry'Ingozi, aho ni mwibohero ry'abakenyezi. Muti none ga wampaye inka byagenze gute kugira ngo ashike mw'iryo bohero? Muti none yoba yashitseyo gute ga wampaye inka? Ivyo nivyo ngomba ndabacire ku mayange. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Consolate rero ngo yarasanzwe ari umufurunisere w'ibiraya yagurira mu Gwegura. Ivyo biraya akabifurunisa canke akabishorera Ingozi. Abo bakorana canke abo yabiha ngo ni babiri, n'uwitwa Neziya n'uwitwa Nosiyata. Yabafurunisa indwi yose, hanyuma akaja gutora amahera indwi iheze. Ngo ku munsi wa gatanu rero itariki 17 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024, ngo yari amaze iminsi abarungikira ibiraya, niko gucaja kuzana amahera. Ariko uwo munsi yaharuye n'umwe gusa kubera bwari bwije. Ngo aca telefona Nosiyata amubwira ati rero mugabo wewe tuzoharura ejo, burije ngiye gupakira. Nuko aca afata imodoka aramanuka. Ngo ashitse muhiriwe hari isaha 2 z'ijoro. Ngo asanga imodokari ya porokirere wo mu Kayanza yamutegereye kw'irembo, ari kumwe n'imbonerakure yitwa Byamungu. Gwiyo mbonerakure iba mu Kayanza mu rya Bwandimari. Iri zina ntiryoroshe kuvuga, Bwandimari. Hariho abatari bwaryumve, naje iri zina ntaryo nari bwumve. Nuko rero bati urira, nabati nturire nje hehe muri rino joro ko ntarashika ni muhira. Bati wewe pfaye kurira. Ati sinshobora kurira imodoka ntaziyo ngiye muri iri joro. Bati wewe urira urahamenya ushitseyo. Nuko ati kuko atawuharira n'umuhamba ndurira ya modoka. Ngo niko guca bamuraza mu Kayanza kw'ikomine muri Peji. Ngo bukeye porokirere avyuka agaturuturu. Ati porokirere generale w'Ingozi aragukeneye, agomba yuko uja kuburanirayo. Nuko baramutwara, bamutwaye bamuruhukiriza mu mpimba y'Ingozi. Aho yaragifise na yakaye y'ibiharuro y'ivyo afurunisa. Acaba ngaho apfunzwe atazi ikimufunze. Ngo mu kwezi kwa gatatu kw'ibihumbi 2025 niho yahamagagwa muri chambre de conseil. Hariyo babakenyezi babiri, Neziya na Nosiyata. Aho rero muri chambre de conseil ngo ntiyemerewe kwisigura, abo bagore babiri gusa nibo bavuga. Ngo umwe muri bo Nosiyata aragira impuhwe ati reka basi tuzane ikaye duharure. Ariko ngo Neziya aravyanka. Aho ico gihe ngo bavuga yuko ari umuesikoro. Nuko waca asubizwa mwibohero kuva uwo munsi gushika nino saha ntaraja muri sentare.
yaragiye gusaba umubonano procureur generale kugira ngo amwiganire iki kibazo, ariko ntawe yigeze abona. Ngo umumajisira yitwa Ndereya yaramuhishutse aramubwira ati dosiye yawe nije ndayifise, utazanye miliyoni 3 dosiye yawe ntizova ngaha kandi ntuzova no mu gasho. Ati ntayo nzigera ntwara muri sentare. Aka kantu murakumvaga yemwe? Uyu mukenyezi nawe Konsarata ati Ndereya uri umushinga ntahe, ivyo bivuzwe na wewe? Iyo yavuze riri bube kuva ico gihe gushika nuno musi aracari mwibohero. Twogera tukagira statistike y'imanza zihari, imanza zihagaze ku manyanga nyinshi. Nyiniteka murabona yuko ubutungane bwabaye ndanse. Mu majambo muza kudutekererana binginge muze kutubwira ivy'ubutungane, muze kutubwira ivy'ubutungane, muzaba mudufashije kuko uno musi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga. Umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde, acha kubwira ati wewe no mucamaza arakubwira ati wowe urashobora kuburana n'umuntu afise amafaranga. Icubahiro mukuru w'igihugu, twebwe ingorane dufise ni ikibazo c'abacamanza. Ubukene dufise tubutewe n'abacamanza. Ubu ntukironka urubanza utagurishije impene, utagurishije inka, utagurishije itongo, ntugitunganirizwa. Konsolata aramaze umwaka wose adakora. Mu rugo rwiwe ibintu vyarononekaye. Ihe Konsolata atakambira umukuru w'igihugu kugira ngo abe ari we amukurikiranira dosiye, kugira ngo ije muri sentare aburane, ngo kuko ibintu vyose bakora baravyandika. Ariko ngo ikaye ryiwe yandikamwo umumajisira Ndereya niwe arifise. Konsolata kandi asaba umukuru w'igihugu ko yoburana yidegemvya, ngo kugira ngo arondere n'ivyabona, ngo kuko ntiyapakira mw'ijoro, yapakira ku murango ku mugaragaro. Twihweje rero uko imanza itohozwa mu gihugu zikongera zigacibwa, dusanga imanza rero hamwe zidindizwa n'abantu baburana badafise ukuri, kanatsinda mu rubanza haburana babiri ariko hafise ukuri umuntu umwe. Udafise ukuri ntashiraho intahishize aba ariko adindiza imanza, akaba asasiye indava uguhomvya umuntu n'igihugu, akaba asubije inyuma iterambere. Bantu b'Imana, barundi kazi, igihumbi nk'abadandaza nk'uyu Konsolata bapfunzwe muri ubu buryo. Bahora bakora ibikorwa byo kwiteza imbere, bimwe bica biteza imbere igihugu. Reka tureke igihumbi ni benshi, reka basi dufate 100 bapfunzwe mu ubu buryo. Mwumva igihugu c'u Burundi vyoca he kugira ngo gitere imbere? Mwumva igihugu c'u Burundi yambona kazoza batubwira ngo kizoba giteye imbere mu myaka nini vyoca he kugira ngo gishobore gutera imbere? Ni naco gituma bavuga bati ahatari ubutungane naho vyogenda gute, naho abantu bogomba bakikebagura, nta terambere ryopfa ryarahabaye. Turasabye rero umuntu wese yokumva ubutumwa bwa Konsolata abushikirize umukuru w'igihugu. Ntiduciye urubanza, ntawe twagirije, dushikirije ubutumwa bw'iyi mfungwa. Umukuru w'igihugu we arungikiwe ubu butumwa ntagira amatohoza, harabe yuko ibi tuvuze ari byo canke ari kinyoma. Asanze bimeze uku abikurikirane, atunganirizwe, asubire mu rugo rwiwe. Tumaze kuvuga ibintu nk'ibi, uyu muntu twavugiye aba ari hagati y'ibintu bibiri, kuko umukuru w'igihugu atacakoze, uyu muntu w'imfungwa kubwiwe kaba kabaye, kuko aba bamupfunze canke bamupfungishije ahubwo baca
bamukorera ko cyane bakavuga bati twarumvise yuko wabivuze hejuru, reka rero tukwereke. aho butungane rero bubuze, aho hantu haba hacecekeshejwe ijwi ry'Imana. twogera tukagira statistique y'imanza zihari, ni imanza zihagaze ku manyanga nyinshi. Bantu b'Imana, barundi kazi bene data, twisuzume turabe yuko ryajwi ry'Imana ryoba rikiri mu Burundi canke ritigiriye. Hamwe vy'ukuri uyu mupfungwa yoba yararenganijwe, murumva yuko ijwi ry'Imana ryoba ryaragiye. Kubera iki? Kubera izangondagonde, kubera akarenganyo. Erega birumvikana, Imana yonyene n'ubutungane ikunda ibigororotse, ibitagororotse biraheza bikirukana ijwi ryayo burundu. Ahubwo dusabe yuko vy'ukuri hoshigwaho itegeko ruhasha, rihasha umuntu bigaragaye yuko yadindije urubanza, bigatuma umuntu apfungwa agafungirwa ubusa, akamara igihe kinini mu buroko, bikarangira atsinze. Uwo muntu yakoze ivyo bintu ahanwe vy'akarorero. Ico kintu kigaragaye, uwo muntu atanga n'indishi y'akababaro ikomeye nini, kugira ngo n'abandi batinye ntibasubire kugira ivyo bintu. Nuko reka tugeze ngaha, mwebwe mwese mukunda ivyigwa bica mw'ishure ry'abarundi bose, turabasavye mudutore. Ishure ry'abarundi bose riri mu mahiganwa mpuzamakungu, murabona ingene batora, link murayibona. Abataravota ni mwinjire muri iyi link nk'uko bisanzwe, bereke uko babikora. Maze kwinjira murarindira ukuguruka, maze kuguruka uca wirukanga ukaduza ino hepfo kugira uhitemwo ishure ry'abarundi bose. Ukaduza kuvuga ishure ry'abarundi bose ngwiri, muraribona ngaha. Murabona akazingi kari aha hepfo aha, ni kuca wemezamwo nk'uko uya. Maze kwemezamwo urayibona ngo uyivote ngaha uko bigenda. Hanyuma umaze kugira uca wemeza ko ngaha gutya. Wemeje ko ngaha, murabona yuko ngaha ayo yaciye banyereka yuko ngize maze gutora. Aho urangije nta kindi bisaba.